Bibiliya ivuga abanyefeso 6:1-4 bisha kuwa 4 avuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu. Ni mwumvira abavyeyi gusa mu quartier cyaho ubaye mubumvire mu mwami wacu. Oh mana yacu. Sizi mwumva umuntu w'Imana yanditse mwumvira abavyeyi mu mwami. Kuko ivyo ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko mumvirize. Ico nico cyagize cya mbere kiri mu isezerano kugira ngo uronke amahoro. Bwa undi amahoro ntavana kufisa ibintu. Urashaka kufisa ibintu ukabura amahoro. Amahoro azanwa nuko hari muri inzira azana nuko ubashe so na nyoko. Umuntu atubaha abavyeyi nta mahoro agira. Vuze abavyeyi mumva w'umubiri mumve nabimpema. Bivuga ngo kugira ngo uronke amahoro urambire hehe ushaka kuramba nawe ujya neza uzoramba utumvira abavyeyi. Nawe ugira alimentation nawe ujya twatuntu tworoshe